bantu b'Imana, uyu munsi hariho abantu bakunda amafaranga, hari abantu bakunda ivyubahiro, hari abantu bikunda ku buryo agakiza bokadandaza, ariko hako baheba ico cubahiro canke hako baheba ubwo butunzi canke hako baheba ubuzima bwabo, bameze nka Yuda 100%. Rero Yesu haleluya, haleluya. Ndanezerewe kandi gusubira guhura n'abanywanyi bacu n'abakunzi bacu bahuri CANAAN TV, mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu, n'umunezero utagira ukungana kubasaba. Rero ndasenga Imana Data rugira vyose ngo igufashe nanje mfashe kugira ngo ibiganiro vy'uyu munsi bize gukora ku mutima wawe n'uwanje. Imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twicire mu biganza by'Uhoraho. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, uri umugwaneza kandi uri umunyabuntu. Wewe umwami Imana urinda intambuko zacu uko bukeye nuko bwije, ndekuka tuzigamira n'umwitiro. Mwami Imana tukavyuka turi bazima duhe mu mwuka wawe, ubu n'ubuntu bugeretse ku bundi, nk'abantu ukunda natwe ntituhengeshane kugushimira ibyo dukorera, ntiduhengesha nyamwami Imana gutazira izina ryawe no kuri ninahaza, kuko niryo ryonyene bikwiye. Ushimwe muvyeyi mwiza kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo wirinde umwuka wari muri Yuda ukugurisha umwami wawe. Haleluya. Umenye ko igihe cyose uri gukora ibitamuhimbara ubusa n'uri ko aramudandaza. Haleluya. Kuko kagakiza abantu b'Imana kugira tukabone kavuye mu bise by'amaraso yiwe, n'ukuri byari bikomeye, ntibyari vyoroshe. Yesu yarababaye, Yesu yarababajwe, Yesu yaravuze ngo Imana imurenganye iki gikombe yaragiye kunywerako kubera cyari giteye ubwoba. Aranavuga ati je umutima wanje urabishaka gucungura abantu, atari ku uyu mubiri nambaye urananiye, kuko yari yambaye ishusho y'umwana w'umuntu. Rero iri kurakanjanje wako nukuri ubusa n'uri ko aramudandaza ubugira kandi, kuko wewe umunezero wiwe nuko kubona ukurikira inzira nziza y'Imana hama ukazoragwa ijuru. Reka rero dusome muri Yohana igice ca 13, turahera ku murongo wa 21 dushikane ku murongo wa 30. Yuda yisobanura mu bandi. Yesu avuze ivyo ahagarika umutima, abivuga avyatuye ati, nukuri ndababwire, umwe muri mwebwe agira ngo urishe. Abigishwa bararabana bazazaniwe uwavuze uwariwe. Hariho umwe mu bigishwa biwe yari yegamiye mu gikiriza ca Yesu, bariko bararya. Umwe Yesu yakunda, Simoni Petero, aramuvunira akagoha ati, tubwire uvuze uwariwe. Uwo rero ahengamiye inyuma uko yari hano nyene ni mu gikiriza ca Yesu, aramubwira ati, ninde ga mwami? Yesu aramwishura ati, uwo nkorezamwo intoke y'umutsima nkayimuha azoba ari we. Akojeje intore ayikuramwo ayihereza Yuda mwene Simoni Iskariyota. Hanyuma y'iyo ntore Satani aca yinjira muri we. Nuko Yesu aramubarira ati, ico ukora gikore n'ingoga. Ariko muri abo bicaranye nta numwe yamenye ico abimubwiriye. Ariko kuko Yuda ari we yari afise umufuko, bamwe bibagije ngo Yesu yamubwiye ngo agure ibizobakwira ku munsi mukuru, canke ngo agire ica aha aboro. Nawe amaze kwakira intore aca asohoka ako kanya, kandi hari mwijoro. Amen. Urumva iyi mpemu yari muri Yuda, yari mpemu mbi, impwemu y'ukudandaza agakiza kiwe. Kuko uyu muntu yari wahawe umugisha n'Imana,
murumva ko ari we yarajejwe amafinance ya ministeri ya Yesu, ariko kubera gukunda amafaranga, agurisha umwami wiwe. Bantu b'Imana, uyu munsi hariho abantu bakunda amafaranga, hari abantu bakunda ivyubahiro, hari abantu bikunda ku buryo agakiza bokadandaza, ariko hako baheba ico cubahiro canke hako baheba ubwo butunzi canke hako baheba ubuzima bwabo, bameze nka Yuda 100%. Rero Yesu ngo ahagarika umutima, kuko Yesu yari Imana iruhande rumwe, mu byo kumenya yari Imana, ariko ku byo kubabara by'umubiri yari umuntu 100%. Rero Yesu waravuga ati umva, ungurisha nanyarutse niyihute, aravuga ati ngo barazazanirwa, intumwa zirazazanirwa, ariko ninde muri twebwe yoshobora gukora iribara akagurisha umwami wacu? Bantu b'Imana, hari ibintu umuntu yumva akumva byakozwe n'umuntu yahagaze imbere y'abantu, n'umuntu yashingiye na Imana, n'umuntu yabanye n'Imana imyaka myinshi, abantu bakazazanirwa ati nakarashobora gukora ibintu nk'ibi. Rero nabo ntibumva ingene umwe muri bo yo kubakwa gukora ico cakingana gutyo, ariko burya hajya mwene vyo yaravyumva, yarumva neza ko ari we ariko arabarigwa. Ngo hama ngo Satani umbe ega Yesu baranamubaza ati base tubwire ninde. Yesu aravuga ati uwonza gukoza mu kuboko mw'isahani ati nkamuhereza intore y'umutsima, nikajya kamanyu ku mutsima umuntu ashobora gutamira, ati uwonza kugahereza niwe. Yuda arakakira. Ariko Satani ni mubi, bana b'Imana. Satani ni mubi, Satani n'umugome. Ngo nawe ico yakoze n'igiki, ngo yaciye amwinjiramwo ahubwo agatangura kumuganiriza, amubwira ati nyarutsa ntuhomba ajya amafaranga, ajya amahera uronse ni menshi. Urumva ati Yesu, umva aramubwira ati Yesu araza kwikiza ntajaza kuba, ntuyange. Satani amugirira seminaire, Satani aramuganiriza, Satani agirijwe bantu b'Imana, agirijwe ryo hejuru, agutera intege, agusugumira gukora ibyaha nawe ukavyemera. Ariko akajwe ka Yesu iminsi yose karongorera, yari yamubwiye, yari yamuburiye ati uwo tuza gukora ataza nza guhereza intore y'umutsima kawuye niwe aza gukora ico cyaha. Satani ananiza Yuda aramugurisha. Nawe muntu w'Imana, uyu munsi hari ibyaha ugenderamwo, hari ibibugenderamwo bibaza umutima w'uyu mwami, yababajwe kwa kundi kugira ngo arokore ubugingo bwawe n'ubwanje, ariko ukabona mukunda ndetse, ariko kubera amajwi y'umugwaniza kugwirirana akaba menshi, ukumva ngo mbega ndaheba ibi, ukumva ntushobora kubiheba, iki cubahiro ndagiheba. Bantu b'Imana, ngira murumva amakuru menshi mu bana b'Imana, Mana we ukibaza ngo mbega vyagenze gute? Nta kundi vyagenze, nuko hari akageso kakunaniye, hari ikibi cyakunaniye kiri muri wewe, ariko ndagusengera nanje nisengera ngo Imana iduhe imbaraga zo kunesha ibintu byose bituma umwami wacu asubira kubabara, dusubira kudandaza ico twahawe. Imana yo mwijiri gufashe nanje mfashe dutabare, twambike inkomezi zayi, dusiga amavuta, tubashe kunesha. Haleluya, kugira ngo tunezereze umutima waducunguye, tunezereze umutima wa data yatanze umwana wayo. Haleluya, haleluya, yatanze umwana wiwe kugira ngo arokore ubugingo bwanje n'ubwawe, ariko uyu munsi ariko arakubwira ngo reka kudandaza ibyo wahawe. Haleluya. Nigihe cyose ukora icyaha, igihe cyose uri kurutisha Imana ibintu cyangwa ukarutisha Imana ibindi byose wowe wubakiyeko, menya ngo uri kuramugurisha. Haleluya, uri kuramugurisha. Ngaha aye Yesu aravuga ngo
ngo ariko kuko Yuda ijambo ry'Imana ryavuze ngo ariko kuko Yuda ari we yari afise umufuko ngo bamwe bibagije ngo Yesu yamubwiye ngo agure ibizobakwira ku munsi mukuru. Urumva ntibavyumva, barazazaniwe barayobegwa. Nkuko natwebwe uyu munsi nk'abantu hari aho tuzazanirwa ukumva amakuru y'umuntu ukazazanirwa ukavuga atoya ntibyoshoboka. Renilde yokora ibintu nk'abirya biva kuco nimitse bantu b'Imana, biva kuco nubakiyeko, biva kuri fonda cy'umushinge nubakiyeko. Mbega umushinge nubakiye kumeze gute? Mbega we umushinge wubakiye kumeze gute? Niwaba utubakiye ku mushinga ukomeye ari we Kristo, haleluya, nta kabuza ibihuhuse bije biragutembana. Ariko niwa wubakiye ku rufatiro rw'ijambo, haleluya, kukuri kw'ijambo ry'Imana ari ryo wubakiyeko, ibihuhusi bizoza, imiyaga izohuhera impande zose, ariko nta kizogukura ku mwami wawe. Haleluya, haleluya, ntaco basha kuntandukanya n'urukundo rw'Imana. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi niwe yavuze ngo nta na kimwe, ngo n'inzara, ngo n'ivyago, n'ukupfusha, oya, ngo nta na kimwe co ntandukanya n'urukundo rwa Kristo. Haleluya, nta na kimwe, kuko wamaze kumviriza uburyohe buri muri we, wumvirije urukundo ruri muri we, uravuga uti sinshobora kumugurisha, sinshobora guheba uyu mwami. Haleluya, haleluya. Ntiwobishobora, ariko niba utubakiye ku rufatiro ruzima ntaco kubuza na kimwe. Aha ku murongo wa 30 ngo nawe amaze kwakira intore acarasohoka ako kanya, kandi hari mwijoro. Bantu b'Imana, ni kenshi turonka ubuhanuzi, ni kenshi twumva ijambo ry'Imana ukumva ko by'ukuri ryakutumye urutoke, ariko kubera umwansi yamaze kugufata akakuboha akakwigarurira, ijambo riravugwa ukamengo ahubwo kugiherereza ko ukarihereza ku bandi, kubera umwansi yamaze kukipa ikibanza c'umutima wawe, yamaze kukwiganzira. Utaravyumvise ko yarabizi, yarazi ico yakoze, aho kwihana, aho guhindukira umwami ngo amusabe imbabazi, yakomantaje umutima, arasohoka ajya gushitsa. Haleluya, ajya gushitsa umugambi wiwe yacuriwe n'umwasi, arawushitsa. Rero umuntu w'Imana, nawe nta kintu na kimwe kizokubuza gushitsa umugambi w'Imana, gushitsa umugambi wa Satani. Nta na kimwe kizokubuza nutemera kubakira ku rufatiro, haleluya, w'ijambo ry'Imana, ngo ugubakireko, kuko niryo rigukomeza, niryo rigushigikira, niryo rikwemeza. Haleluya, haleluya, niryo rikwemeza rikakubwira ngo humura mwana wanje, ndi kumwe nawe ntutinye. Amen. Rikubwira ngo naguciye nk'imanzi mu biganza byanje, ndaguhoza kwijisho. Rikubwira ngo ndagupfumbase ntaco kunyaga. Rikubwira ngo ugukoze kabakoze mu mbone y'ijisho ryawe, riguhumuriza. Atari ryo wubatseko, biragoye muri iyi minsi y'imperuka, biragoye ko ushobora gukomera. Haleluya, haleluya, kuko hari n'abantu bubaka ko bagira ivyitegererezo, ariko bakabahemukira, bakabona bakoze amanyanga, ukavuga uti mbega urya ni wa wundi. Ego ni wa wundi, haleluya, ariko ukwiye kwigira ko n'umwe ni Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya, haleluya. Uyo yabaye mwisi ayicamwo neza, ntigera yiyanduza. Uwo niwe citegererezo cacu. Haleluya, uyo niwe ntango y'ukwizera kwacu, niwe dukwiye kubakirako. Haleluya, tugera ikirenge mu ciwe. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Haleluya, haleluya. Mbega urukundo rwa Kristo, mbega imbabazi ziwe, mbega ubuntu butovugwa. Ushimwe mwami wanje, ushimagizwe mukunzi nkunda, ushigwe hejuru nyene amahoro, nyene ubwiza n'ubutware no kugoroka kose, ushimagizwe ugira neza. Rero bantu b'Imana, vy'ukuri tureke gusubira kubamba umwami wacu, tureke gusubira kumubabaza, kuko iyo dukora ivyankwa nawe tubabaza umutima wiwe,
kandi nawe yakoze ibikomeye kugira ngo arokore ubugingo bwawe n'ubwanje. Urakoze mwami, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Reka dusenge. Wa mwami mwiza we, mwami w'amahoro, mwami w'imbabazi n'urukundo rutangaje, we wemeye kutwigura, ukemera gupfa, ukemera kubabazwa kwa kundi, ukemera gusuzugurwa kwa kundi, ukemera kubabara kwa kundi. Oh, haleluya. Ivyo byose bitewe n'urukundo dukunda, bitewe n'imbabazi dufitiye, n'ubu nsubiye kukwinginga Kristo mugororotsi ngo wemere ugendagende mu bantu bawe bose mukunzi, kuko nzi neza ko atanumwe ahishijwe mu nyonga zawe. Genda ukora ku mitima yabo, bahabwa ubwenge bwo guhitamwo ibyiza bitandukanye n'ibibi. Mwemu yera avomerera ijambo, mwemu yera herekeza iri jambo, mwemu yera ashigikira abana b'Imana kugira ngo bashobore kwitandukanya, bave mu nzira mbi barimwo, ariko bafata inzira nziza ibashikana ku kugororoka. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.